k'uyu mwaka abanyarwanda babiri batuye hano mu Bwongereza baburiwe n'igipolisi cyo mu mujyi wa Londres ko leta y'u Rwanda ibangamiye umutekano wabo. Ubu noneho BBC maze kumenya ko hari undi mugabo wa gatatu nawe waburiwe. Ubwongereza ni inshuti ikomeye y'u Rwanda kandi ni nabwo buruha imfashanyo nyinshi igera kuri miliyoni 83 z'amafaranga y'amapaundi. Kim Howells ugeze kuba icyegera cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kino gihugu aravuga ko Ubwongereza bwagombye guhagarika iyo mfashanyo. Inkuru Jennifer yateguriye BBC Radio 4 turagezwaho na Fanega Kwaya. Abagabo babiri bombi bakora politike nibo bahawe ubwo butumwa mu kwezi kwa gatanu. None BBC yabonye undi mugabo wa gatatu nawe nyine wahawe ubwo butumwa bwo kwirinda hamwe n'abandi babiri nkawe avuga yuko ngo nabo nyine bugarijwe n'amakuba nkayo. Abo bose ubwo bakaba bageze kuri batanu. Uwo nawe ni Nobo Marara uvuga yuko ahigwa ngo kubera ko yatanze ubuhamya kwiperereza ry'ubucamanza bw'Ufaransa bwatanze imyanzuro ibogamiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Ngo kuvaho agereye hano mu Bwongereza, Nobo Marara amaze kwimuka inshuro zirenga 7 ahindura imodoka ze inshuro 3. Leta y'u Bwongereza niyo iza kwisonga ku bihugu bihimfashanyo leta y'u Rwanda ikaba itanga miliyoni 83 z'amapaundi buri mwaka. Ariko wahoze ari umushikiranganje w'imibano n'amahanga w'Ubwongereza Kim Howell aravuga yuko Perezida Paul Kagame ngo ari kugenda aba umuntu utekesha igitugu, bityo rero Ubwongereza bugomba guhagarika imfashanyo bwahaga u Rwanda. If there is any hint at all, niba hari ikimenyetso icyo cyose ikigaragaza ko bari abantu babogamiye umutekano w'Abongereza cyangwa se abandi bantu bemerewe gutura hano, nta kabuza tuzababwira ko nta kundi byagenda, imfashanyo igomba guhagarikwa. Ibi bivuga ko ufite amatwi. Ishami rishinzwe iterambere mu bushikiranganje bw'imibano n'amahanga bw'Ubwongereza rivuga yuko rigerageza kubwira u Rwanda yuko rugomba kubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi ko bukiri ijisho ku mafaranga atangwa mu Rwanda kugira ngo burebe neza yuko agera ku mukene. Uhagarariye u Rwanda hano mu Bwongereza Ernest Rwamucyo warahakana ibyo birego bashyira kuri leta y'u Rwanda. The allegations are completely bogus. Ibyo byagirije nta kuri kurimwo, nta shingiro bifise kandi sivyo na gatoyi. Nta kuntu u Rwanda rushobora kwiyumvira kugira ikintu nk'icyo, cyane mu Bwongereza igihugu dufitaniye imigenderanire ikomeye kandi twizerana. Nta mpamvu nimwe dufise yotuma twiyumvira gukora ikintu nk'icyo. Even think of doing such a thing. Ni Johannesburg muri Afrika y'Epfo hari kubera urubanza rw'abaregwa gushaka kwivugana General Kayumba Nyamwasa. Umutangabuhamya muri urwo rubanza akaba yarahawe uburinzi bukomeye kubera gutinya leta y'u Rwanda. Ikiganiro kirambuye kuri nkuru kiranyura kuri BBC Radio 4 mu kanya saa 3 ku masaha yo mu Rwanda mu Burundi kirabashyiriye mu rurimi rw'icyongereza.